twazindutse mu bibanza bitandukanye, twagiye ku isoko kuri Kotebu, turaca ni mu mangazini atandukanye, twagiye gukora igikorwa twita mu gifaransa surveillance du marché. Mu bisanzwe ico gikorwa kiri mu vyo BBN ijejwe kugira ngo ibintu bidafise ivyangombwa ngo bije ku isoko biba bikwiye kuja ku isoko. Nkuko mwabibonye ariko iwacu haracyari ingorane cyane, kandi nkuko mwabibonye ibintu vyataye garanti navyo nyene ntiba bikwiye kudandazwa. Ariko ngahi iwacu nkuko mwabibonye hari ibintu twagiye dukura ku isoko vyataye garanti. Aha rero biragoye cyane nukuguma twigisha, tukigisha abadandaza, tukigisha abaguzi, tukigisha n'abahingura ingene bitegerezwa kugenda. Nk'ikintu kija ku isoko kidafise certificat, abadandaza bakamenya yuko badakwiye kucakira, kuko bacakiye tiba bijanye n'amategeko. Tugiye turagikurayo uko amategeko abivuga, bakaba bahomvye. Abahingura nuko nyene. Ariko igikuru twovuga uno munsi ibi tukoze tugira na tombora, mwebwe twamadukorana, murabizi ko twamaduhimiriza imisi yose. Twaragiye dufata ingingo zinyuranye, ariko ahanini ndizikurikizwe kubera imvo niriya. Ubu twarahinduye uburyo bwo gukora. Uno munsi aha twagize ico twita isekeza. Isekeza tuca dusaba abajejwe intwaro mu gihugu cyose, kuva ku mukuru gushika ku muto, yuko bodufasha kugira ngo ibintu bidafise certificat bije ku isoko, ibintu byamaze guta garanti bikava ku isoko, tukaguma duhimiriza kugira ngo kumbure dukingire amagara y'abaguzi. Ico nico nyamukuru cyatumye tugenda ku isoko no munsi. Uno munsi twagiye ku isoko kugira ngo dukureho ico bita mu gifaransa les produits périmés canke les produits non certifiés. Haraho kumbure muyinga rizoza hari izindi ngingo twagiye dufata tuzobatumako kugira ngo tubandanye wa mugambi twatangura wo gukura ari amacupa akora rimwe mu bisanzwe, iwacu agakora kabiri gatatu kane, najanye nategerezwa kuva ku isoko hamwe n'ibindi bintu byinshi vyagiye biba. Ubu turiko turanigana n'ibibazo bihanze igihugu. Murazi ikibazo c'inzoga zikaze, haramaze gufatwa ingingo. Murazi ikibazo cizi nzoga benshi bavuga yuko ari inzoga z'ibitoke ariko bagashiramo ibindi, izi nzoga za jenjembre. Tugiye kugira ngo vyose tubihagurukire, turabe yuko twotera imbere muri ibi bintu vyo kugenzura ubuziranenge. Kandi twebwe muri BBN turashima aho tugeze, kuko intambwe ni nini. Tugitangura mu 2022 warasanga ubuki, amavuta muri aya masupermarché tuvuyemo ari muri ajya amacupa de récupération. Mugabo ntayo mubona ibindi. Aha rero intambwe iracari ndende, kuko ibintu biragoye gose. Mwabonye nka zijya nzoga refu twakuye ku isoko. Zijya nzoga mu bisanzwe zaheze mu 2023. Mugabo baca bafata igiharuro gatatu bahinduramo 5 2025. Kazijya mwabonye zifise garanti yitariki 27 z'ukwezi kwa11 2025, haje 2025 yari 2023. Tukaba twumva yuko ibi bishobora kubangamira amagara y'abantu. Ntituzogarukira ngaho gusa, twibaza yuko naba bahindagura ibintu polisi yo dufasha
kugira ngo bamenyekane iyi ngeso iveho kuko irabangamira amagara y'abantu. Igikuru nyamukuru ryarisekeza ryo gutanguza iki gikorwa cyo gukura ibintu bidakwije ivyangombwa ku isoko, hanyuma no kuraba ibintu vyataye garanti kuko bironona amagara y'abantu. Twagize isekeza aha kuva uno munsi tuca twandikira abajeje intwaro, tuca twandikira umushikiranganje atujejwe ubudandaji n'amahinguriro, hanyuma nawe adushikire mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano kugira ngo iki gikorwa twatanguje gikorwe hose. Ndetse cyaratanguye henshi kuko twumvise yuko abari Ngozi ni mu Kayanza bariko barakora iki gikorwa twatanguje uno munsi. Muri make nivyo nobabwira. Twebwe tibigoye na gato aha ko twahaciye nk'aba bantu bashira ibintu ku isoko bataranatangura kuza iwacu. Ivyo bintu twaragiye mu mahinguriro yabo turazi yuko bikorwa neza, mugabe ikintu naho kiba gikoze neza kugira kije ku isoko ku isi nzima. Nibi biza mwabonye bidandazwa biva hanze bitegezwa kuba byapimwe bifise certificat. Aba bantu twabonye nka Sky biburinga mwabonye amata yabo n'amata ari mu mabutike yose ajya mu bisanzwe mu mategeko twari kuyakurayo, mugabo kubera mu migenzo y'ikirundi gusesa amata umenga ni gicumuro. Ico gituma twabiretse uno munsi aho tuvira ngaha aba bantu bafise ibintu ku isoko tucika tubamenyesha yuko bategerezwa kurondera ivyangombwa kugira ngo amagara y'abantu ntabangamirwe. Natwe turiko turakora ivyo bikorwa hari ibintu tugenda turaba kugira ngo tugende buke buke gushika aho tuzoshika gukontrola ibi. Abantu BBN beshi ntibazi imirimo yacu. Nk'ubu umuntu avuga yuko dukwiye guhimiriza nico gikorwa cyacu ca misi yose. Uno munsi twabatumye ko mwebwe bamenyesha makuru kubera ijwi ryanyu rishika kure, ariko abakozi bacu bari muri service d'inspection bama ku isoko, bama mu mahinguriro cyo kimwe n'abari muri service ya certification. Ariko beshi kubera ariho baba bakitubona tugiye iwabo kuko ntiducagura. Mwabonye yuko bibaza yuko twagiye iwabo tutagiye ahandi. Ntawe twimiriwe tuja hose, tuguma duhimiriza kandi tuzoguma duhimiriza kugira ngo turabe yuko natwe twogira intambwe mu bindi bikorwa. Iki kibazo c'abakozi koko dufise abakozi bake nkuko nama ndabivuga. Iki gikorwa twariko turakora cyo kugenzura amasoko yuko ibintu bihari bikwije ivyangombwa, yuko atabintu vyataye garanti biri ku isoko. Dufise abakozi bake koko, dufise abakozi batarenga 4, nico kimwe n'ivya certificat. Iki kibazo rero nibaza yuko leta yagihagurukiye. Leta yaragihagurukiye, mwebwe bamenyesha makuru gitwirirwa turasigura gose, twaravuze turumvirwa, turiteze vuba abakozi beshi, kandi twaronka abakozi beshi bizotuma dushobora gukwiragira hose kugira ngo dukontrole ibi bintu. Ikibazo c'abakozi ba BBN iyo tugiye hose abantu nivyo batubaza, ndetse iki kibazo kiratuma abantu bose n'amakosa akozwe n'ubudandaza, amakosa akozwe n'ubuhingura, keshi abantu baca bivugira ivyo bashatse ukamenga n'amakosa ya BBN. Twebwe mu bisanzwe ugiye kuraba tumeze nk'umurimyi atagira isuka, tumeze nk'umunyeshuri atagira ikaramu, mugabo turakora ivyo dushoboye kandi turashima. Nk'ubu muramaze kumva tumaze imisi turonka ama certificat international atuma ivyo dukoze vyemegwa. Nk'ibi turiko turababwira byo gukontrola ibintu ku isoko, twararonse certificat itwemeza mu makungu yuko ibi bikorwa bya inspection des produits alimentaires tubifitiye ububasha. Ni naco gituma
dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu ku neza y'igihugu cyose ibintu bidakwije ibyangombwa bive ku isoko. Ubu rero tutararonka abakozi benshi, naho twobaronka umurundi wese kuva ku mukuru gushika ku muto ategerezwa kumva yuko iki gikorwa si ca bebene gusa, nico umurundi wese ku neza yakazoza kabana bayo. Ko ari kigo leta yashizeho kugira kirabe ubuziranenge ibintu bitandukanye, ko ibintu dufungura cyane tudandaza bimeze neza cyane ibintu dukora duhingura bimeze neza. Bebeni rero bwembe twashaka gushimira ko yatubera ijisho mu gihe urabona twe turadandaza gusa iyo umuntu akoze ntidushobora kandi kumenya ko yakoze ikintu ciza cyangwa ikibi. Mugabe bebeni iragenda ikaraba ikamenya ko ico kintu cyakozwe ari ciza cyangwa atari ciza. Rero kuri ico ko twashaka kubashimira ko deja kubona mwaje mukaza muri muherekeje mu biratwereka yuko harimo izindi nguvu ziko zirajamo kugira abantu baronke kumva amahoro y'uguzi ikintu, kugura ikintu kubona ko kimeze neza navyo nyene ni vyiza, bituma n'umuntu agura adafise ubwoba. Hama ikindi naco twashaka gusaba BBN nuko BBN itoba ikigo gusa kiza gufata ibintu bitameze neza, nuko icoba ikindi kigo kiza kigafasha abantu ko abantu bagira inyifato nziza, kubona ibintu ukaraba ko ibintu bikwije amategeko. Urabona twe turadandaza gusa n'umuntu akuzaniye ati ndandaza ifarini ubuye ubona iburi Mariage imeze neza, ile etiquette ifise imuranga mugasanga niri certifié BBN. Hari ibintu byinshi tudandaza amapiripiri ibiki gusanga ni nkuko hari n'abantu mino misara abantu usanga bashaka kwisoko ikintu niho ari ngoga agakora ije agaca yisa kwisoko akora iziki ugasanga nta muntu arindira yuko BBN ivuga ati turaguhaye urubushobora kudandaza.